garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibukanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze turi ku munsi wa kabiri genekerezo ry'umunani ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ingingo ya 26 n'iya 27 by'ikigabane ca kabiri c'amasezerano ya Arusha, amategeko n'ingingo zerekeye akaranga. Jongiye kubashikiriza kino kiganiro nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abashinga ntahe babiri. Uwa mbere n'umushinga ntahe w'inararibonye mu mico n'akaranga ku Burundi, akaba kandi asanzwe arangura umwuga wo kumenyesha amakuru muri radio Igicaniro, umushinga ntahe Jeremy Hatangimana. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse Frank, Jeremy Hatangimana nkuko mwari mweje kwivuga, nkaba ndumumenyesha amakuru kuri radio Igicaniro, nkaba ndongoye umurwi Ijwi Culture. Uwundi n'umushinga ntahe w'inararibonye muri kahise ku Burundi, kandi akaba yananarongoye amabanga menshi y'igihugu harimwo ubushikiranganji bugwaruka inkino n'imico kama, umushinga ntahe Dr Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Mutse Frank, murakoze cyane kuntumira. Ni byiza ko yifuza muzokwama ndabitaba. Murakoze. Umushinga ntahe Jeremy, urumwe mu banyakaranga dusanzwe tuzi cyane mu gihugu cacu. Mwodufasha mukatubwira neza ico ari cyo umuco n'akaranga by'igihugu kanaka? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe umuco n'akaranga by'igihugu kanaka biba bifatiye novuga ku nyubako yacu mu bijanye n'akaranga mu bice byose by'igihugu. Novuga uko birongowe niwo muco nko mu Burundi. Nibaza yuko umuntu yofatira novuga ku buranga bwiza bwaranga abarundi mu bikorwa byabo bya misi yose. Turavuga ubuntu, ubupfasoni, ubushinga ntahe n'ibindi byiza nk'ibyo. Ibyo nibyo nibaza ko novuga ku bijyanye n'umuco w'igihugu, uko igihugu kirongowe, uko abanyagihugu bakira uburongozi, uko ururimi rw'ico gihugu, uko abantu bitwara mu buzima bwa, uko amategeko, uko bubariza amateka n'amategeko abagenga muri ico gihugu. Ibyo byose novuga ko biri mu gice novuga c'umuco w'igihugu. Niho umuntu ashobora kuvuga ati igihugu kigenda gutya, gifashwe gutya, abantu bacu baruko. Nkuko ushobora kuvuga ati mu Burundi abantu baho barakira abantu, uwo n'umuco w'abarundi. Ni kuvuga yuko rero uko igihugu itunganijwe, uko igihugu abantu bacumva, abantu bubahirizanya, abantu bafatana, donc bakirana, nibyo byose rero novuga byo bituma abantu baba umwe, abantu baboneka ko ari abantu atari bikoko. Rero ibyo oyi nibyo biza bikabikubaka wa muco. Rero umuco si ikintu novuga ngo noca mvuga gutyaye, kubera gifise ibice byinshi cyane, ariko mu majambo makenya nivyo bintu umuntu ashobora kubona akavuga ati bajya abantu baruko kiriya uriya muco wa muco w'igihugu iki umeze uku, abantu baho bubahana gutya, abantu baho bagenda gutya, abantu baho bameze gutya, bakunda ibibanki bimeze gutya. Rero novuga za yuko muri ayo majambo makenya no ushobora kubivugamo ntarinze kuvuga
insiguro zanditswe mu bitabo nibaza ko arizo zodufasha cyane, ariko igikomeye nizo nubwo buranga bwiza baranga abarundi cyangwa buranga igihugu iki niki. Ego nibaza ko ari ukuntu ushobora kwishura kino kibazo. Reka mbe nagemye bango ngaho. Dr. Mwarigeze kuba murongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'ubushikiranganji bugwaruka inkino n'imico kama. Uri umwe mu bateye igikumu ku masezerano ya Arusha, aho mu kigabane ca kabiri protokole ya mbere ingingo y'indwi ku murongo wa 26 na 27 mwashize hamwe amategeko n'ingingo zerekeye akaranga. Imbere yuko mudusigurira ijya mirongo uko ari ibiri, mwodufasha mukadusigurira uruhara rw'imico n'akaranga mu gihugu na nyarijya mu bifisemwo ubumenyi buhagije. Mushaka kumenya igisata c'imico n'akaranga, uruhara rwaco mu buzima bw'igihugu, kugira ngo abantu batahure uruhara mu buzima bw'igihugu bw'imico n'akaranga. Nobaha akarorero gashobora kudufasha kuvyumva. Ijambo akaranga ni ijambo rikomeye cyane mu Kirundi, kuko rivuga rwose icyo umuntu ari. Akarorero ndagafatira kuri icyo bita karangamuntu. Karangamuntu yandikwa ko ibyo byose bikuranga, kugira ngo umuntu akabonye agasomye aca kubona. Hariko icapo ryawe, hariko amazina yawe y'abavyeyi, aho wavukiye, icyo ukora. Ni byinshi rero bikuranga biri bandika muri karangamuntu. Akaranga k'igihugu nako nyene nicyo kimwe. Imico kama y'igihugu niyo yerekana koko ubwene gihugu, icyo musangiye n'abandi. Musangiye iryo zina ryo kuba umurundi, musangiye byinshi. Musangiye ako karanga, musangiye imico, musangiye imbere yuko abazungu baza ari musangiye ukwemera. Abarundi bemera Imana, barabandwa ariko gusenga kwa kera. Ni byinshi imico itwereka, kandi itwereka igituma aho kera abakera bacu bitwa abarundi. Akaranga rero, imico bifise uruhara runini cyane mu gusubiza hamwe abatandukanye, haba mu muryango, haba hehe, hari icyo muba musangiye. Iyo tuvuze umuryango mu naka na kera, n'abantu bari basangiye byinshi, bari inshuti. Akaranga kabo kari kahari. Rero kutitaho cyane iby'akaranga, akaranga k'u Burundi, imico kama y'u Burundi, no kuba twibagiye koko icyo turi, icyo dusangiye. Nicyo gituma rero mu masezerano y'Arusha twashimye ko bija ahabona koko muri iyi ntumbero ya politike nshasha twifuza ko Uburundi n'abarundi bogenderako. Muri ayo masezerano ya Arusha mwazanyemwo ayo mategeko n'izo ngingo, ariko mukaba mwabihaye imirongo ibiri yonyene. Mbega byoba byari bikwiye ko muzanamwo mu masezerano ya Arusha ivyerekeye akaranga? Mwogira ko mukanadusigurira umurongo wa 26 n'uwa 27. Icambere nashaka kuvuga ivyo mumbajije mwabikuye mu masezerano ya Arusha.
muri protokole ya mbere. Muri iyo protokole ya mbere hari ibice bibiri. Igice cya mbere kiravuga ingwara dufise, igituma twama turwana kuva Uburundi Burundi gushika aho twashira umukono ku masezerano y'Arusha. Ikigabane ca kabiri kizana inyishu twabonye yuko zobera igihugu cacu kugira ngo gishobore kuronka ico twise mu Gifaransa nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire. Ni kuvuga ingendo nshasha, intumbero nshasha yo gutunganya ivy'igihugu muri politike, mu butunzi, mu mibano y'abantu, mu mico kama n'akaranga no mu butungane. Murabona yuko muri izo ntumbero zo kuzana politike nshasha mu Burundi, igisata cy'imico n'akaranga gifise ikibanza kinini. Rero muri iki kigabane cyo gutorera inyishu ingorane z'abarundi, hari ingingo zine, article mvuga mu Gifaransa ni article ya 5, article ya 6, article y'indwi, article y'umunani. Igisata c'imico n'akaranga kiri ku ntumbero za politike, ku gisata article ya y'indwi yerekana ingene ukuntu inzego zotegerezwa gukora kugira ngo abarundi basubize hamwe. Igisata kijanye rero n'imico n'akaranga, umurongo 26, umurongo 27, mu Gifaransa ni principe et mesures d'ordre culturel. Mwifuje kumenya igituma twabishize mu masezerano y'Arusha, kandi mukavuga yuko twoba twabishize mu 20 yonyene. Iyo 20 akaba ari umurongo wa 26, umurongo wa 27 muri article y'indwi, irimwo intumbero nyamukuru twabonye zoshobora gufasha gusubiza hamwe abarundi no kugarukana amahoro. Ico rero twise mu Gifaransa principe et mesures d'ordre culturel, ni ukuvuga intumbero zijanye n'akaranga. Amajambo twashizemwo n'amajambo akomeye asigura ibintu byinshi. Kuba biri mu 20 tubona bikwiye, kuko iki gisata kijanye n'inyishu ni cyo bita
mu gifaransa politique d'ordre général, ni ukuvuga muri rusangi icyo twifuza, hanyuma hakazoba icyo bita politique sectorielle, hamwe hose banonosora neza bagashira imbere iprogaramu yisunga intumbero twatanze. Rero no bivuga mu gifaransa kuko mfise amasezerano yarusha yo mu gifaransa, umurongo 26 uvuga uti l'éducation de la population et particulièrement des jeunes aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité, l'entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme, ibanga, secret et sens de la responsabilité, ubupfasoni, dignité ou respect d'autrui et de soi-même, et ubuntu, humanisme et personnalité. Murumva yuko ayo majambo ari amajambo akomeye agarutse ku mico myiza ya kera yagize Uburundi igashira hamwe abarundi. Rero kwigisha abanyagihugu na cane cane urwaruka kuri iyo mico myiza, imico kama myiza twarazwe na basokuru, nko kumvikana, urunani, ugufashanya, uguharanira iyo habaye amakosa, ukwemera ijambo ry'uwundi, ugukunda igihugu, kugira ibanga, ubufasoni n'ubuntu. Murumva yuko ari ibintu nkoramutima koko. Yaba intwaro zacu kuva tugarutse ku kwikukira kwacu zarafashe izi ngingo n'izi ntumbero n'iyi mico myiza y'abarundi, izo ntwaro zikayishyira imbere, nta makuba, nta bwicanyi, nta bwangazi tuba twarabonye. Nico gituma mvuga nti naho biri mu mirongo ibiri ni ibintu nkoramutima, kuko vyerekana koko ko abakera bacu bafise ivyo bashize imbere. Murazi yuko byafashije Uburundi kuba igihugu kinini kirimwo abantu benshi bubahana, bafise inzego bubaha, twari dusangiye akaranga koko katwereka ko turi abarundi. Umurongo wa 27 uvuga uti la réhabilitation de l'ordre d'ubushingantahe. Ubushingantahe ni ikintu gikomeye cyane. Ubushingantahe ni ikintu abarundi baba bakwiye kumenya bakakigendera. Yaba bazi yuko mw'isi yose atakindi gihugu kirangwa n'iryo jambo ubushingantahe, kuko ubushingantahe bwari bufise imico iburanga. Ntiwashobora kuba umushingantahe udafise iyo mico, kuko barakukurikirana bakabona akamaro ushobora kugirira abo mubana. Tugiye mu vya politike,
twovuga yuko imbere yuko n'abazungu bazana bimwe bise muri demokarasi separation des pouvoirs, abarundi naho bari ku ntwaro icami, abarundi bari bafise gutandukanya inzego. Urwego rero rw'abashinga ntahe tworugereranya n'urwego rw'ubu bita mu gifaransa pouvoir judiciaire. Iyo pouvoir judiciaire niyo yagize koko kera urwego rw'ubushinga ntahe. Umushinga ntahe wa mbere uko babitubwira, uko babitwigishije, uko jewe naratiwe, yitwa Sacega. Nico gituma abana yita n'ingoma ya Sacega. Ingoma ya Sacega si izina, hari benshi bakunda kuvyitirana, ni ingoma ya Sacega. Sacega niryo zina ry'uwabaye umushinga ntahe wa mbere, bavuga yuko yemeye gucira urubanza urupfu, naho yapfuye yasize araze ku bandi bashinga ntahe kudatinya urupfu mu gihe bariko baraca urubanza, bariko baragerageza gushira hamwe abantu. Ubushinga ntahe hariho abagiye barabugwanya bavuga ati ni vya kera, barajya ibiturire n'ibindi. Nibaza yuko bogaruka gatoyi, kuko iyo umwe mu bashinga ntahe atsitaye, adohotse kwibanga no kwijambo, si ukuvuga ko ubushinga ntahe buba bubaye bubi, oya. Ni nka kurya babaha amabwirizwa, niyo ucumuye ugumura umukristo, barakubwira uko ubigenza kugira ngo ugumure umukristo mwiza. Rero ubushinga ntahe ni ikintu gikomeye cyane. Kera umwami siwe yagena abashinga ntahe, siwe yavuga ati mu ntara kanaka ndashizeyo naka kuko umukunzi wanje canke uwundi mukunzi yamunzaniye reka ndahamushire, oya. Umwami yaragendereza akabaza abandi bashinga ntahe kugira ngo aronke abashinga ntahe beza baza kumufasha muri sentare nkuru y'ibwami gucira imanza abarundi. Ibi ndabivuga ndabizi cyane kuko umuvyeyi wanje Rugambarara Gahitano yarabaye umushinga ntahe ibwami. Umwami ntabwo ntiyaramuzi namba, ariko yaratumye ubundi mushinga ntahe yakore ibwami nyene, banavuga ko yanigeze no gucira urubanza Mwambutsa, ariwe mushinga ntahe Ndakoze Andre. Niwe yaje kuko yumvise bamuvuga neza, yaca imanza mu ntara ya Ruyigi. Araza aramubwira ati umwami arashaka yuko uza kudufasha guca imanza. Niho rero yaciye agenda. Ako n'akarorero kabereka yuko kera ico bita ubu independance de la magistrature, ukwigenga k'ubucamanza, ukwigenga k'ubushinga ntahe bwariho. Rero dushoboye koko kubigarukana byofasha cyane abagenda guca imanza. Novuga ko ivyiza bogira stage yo kumenya ko cyari cy'ubushinga ntahe
hakurya abantu bamaze kwiga iby'amategeko bashobora kuja kuba abashingwamanza canke bakaba abaza gufasha ababurana bita abavoka hajya baragira stage. Rero kugira ngo tugarukane ko kubushinga ntahe twosaba ko muri bijya bigisha muri faculté de droit boshiramo koko ukwiga ubushinga ntahe n'intumbero yoba nziza yofasha rwose. Rero iyo mirongo ibiri irahambaye rwose abantu bashoboye kubishira mu ngiro ababijejwe cyane cyane. Jeremy Hatangimana, turabona ko mu masezerano ya Arusha batashize inyuma imico n'akaranga. Nkamwebwe musanzwe muri ico gisata c'akaranga, mbega hari uruhara mubona mufise muri politike y'igihugu no mu mubano w'abanyagihugu? Urakoze cyane kandi kuri kino kibazo. Muravuze muti mbega hari uruhara mwebwe nk'abanyakaranga mwoba mufise muri politike y'igihugu, mu mibano n'ahandi. Nibaza yuko nk'uko banabigarutse ko mu masezerano y'Arusha, nk'uko babivuze muri utu duce twa 27 26 na 27 barabigarutse ko nivyo, kandi nibaza ko byari bikenewe cyane, kuko mpereye kuri iki cyarusha kuja Arusha bagiye kubera nyene umuco wari watakaye, ni naco gitimaza cakomeretse cyane gusumba, kandi nibaza yuko kigiye kugarukirwa. Nukuvuga ko nimba abarundi umunsi umwe barahagurutse bakicana, canke nuno munsi bahaguruka bakicana, nejo bohaguruka bakicana, bazaba bataye umuco wacu. Si uwo kwicana, eka ntituri bikoko, si uwo kurwana, ntituri inyamaswa, kuko n'ibikoko byarabihevye by'iki kintu kugira ngo bikirye, ntibikicike ikintu kugira ngo ntibikirye, kigihiga kuko gishonje, nuko iyo jambo rigatungana. Rero kubona umuco wacu waratakaye ni ikintu kinini cyane, kandi nibaza yuko gikomeye. Rero uti turaterera cyane gose, turaterera raba murakohera ku mirwi ndangakaranga iri mu gihugu. Nare kuvuga ku rwego rw'abashinga ntahe, nkavuga novuga inari nuvuze urwego rw'abashinga ntahe, abapasoni barahari bagerageza, abashinga ntahe bijunja n'ijambo bari hirya no hino baragerageza bagaterera. Urumva yuko baragerageza aho bagera. Ikibazo kihari ni nguvu boba bafise mu butegetsi bufata ingingo. Aho rero niho hari ikibazo, kuko no hava sanga ngira ngo mpuguje canke mvugo ndeza rugero, novuga yuko ushobora gusanga abakungu bararengeye abashinga ntahe, kuko mu bisanzwe je nibaza iyo twakurikiza umuco neza, umuntu wese yoba yogiye mu burongozi ari umushinga ntahe, babanje kumugera bakamugeranura, bakabona ko ari umushinga ntahe, atari wa wundi azoshika mu gihe cya leta kiba canke akica canke akagira iki, bakabanza bakamugera bakamugeranura. Ico nico kibuze. N'ahandi ko turaterera n'ubu bumva turiko turaganira, turiko turaterera nuko nyene ndumva niho umuntu abageza. Ariko sinumva ngo turaterera bikwiye, ariko turagerageza aho tugeza. Nibyo nuvuga umuntu yovuga muri bijyanye no guterera kw'abanyakaranga, guterera kw'imigwi ndangakaranga. Turagerageza, hari ibitabo byanditswe, ba Patiri nabona baranditse, Barenga yabo yaranditse, n'abandi. Ikibazo barabisoma, ikibazo nimba babisoma nabo barabishira mu ngiro. Si ibyo gusa, hari
byinshi abarundi bofatira ko hera no kuri bituvuga by'umwe bw'abarundi ugende uje novuga no muri aya masezerano shaka uje some na constitution na constitution y'igihugu ugiye kubiraba byanditse neza ariko ikibazo barabishira mu ngiro aho niho hagaze ikibazo rero nibaza ko ari kibazo ca twese ariko muri make abanyakaranga cyangwa imigwi ndangakaranga iraterera ikibazo novuga ngaho kubijyanye no guterera ni intererano yabo mbega igiri ku rugero rungana gute aho rero ni nziza ariko nimba uza kuyishikana hejuru uza kuyishira mu ngiro mu banyagihugu ataba ari we ari nawe ari umushinga ntahe nawe ari afise bwabo wa muco w'ubuntu azi kirazira uyo oye nibiheza ngo bigira akamaro nicyo gituma nibaza yuko ubona yuko nk'imigwi ndangakaranga abantu b'abanyakaranga urabona yuko batera bibagirwa batera baja inyuma kandi aribo bobwiwa kuja imbere kuko nta kindi kintu na kimwe kihari umunsi abarundi bose bobyuka ari abashinga ntahe uwo munsi igihugu cogira amahoro atari amahorerane amahoro meza amahoro abantu bose bavuga bati kiriya gihugu nta gihugu bisa naco rero ibyo nibyo novuga mu bijyanye n'interano yacu tugumako turagerageza uko dushoboye kugira ngo abarundi bagaruke ku muco wacu. Dr. uno munsi turabona ko imico n'akaranga by'u Burundi bimeze nk'ibyacafuye hari isano rihari hagati yo gutituka kw'iyo mico n'akaranga hamwe n'ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha mbega mugitera igikumu mwari mwiteze iki burya mu byo twavuze mu bijanye n'imico kama hariho umugani bavuga mu Kirundi bati umugabo yihindukiza mu kirago yihindukiza mu ijambo. Amasezerano y'Arusha ni ijambo twafunditse turabagabo tubona ko abarundi bakwiye kuyaga bagashira hamwe bakumvikana ku neza y'abarundi bose ntidukomeze dutabura uburundi tutazoshobora kuronka urunyuzi rwo gushona aho twatabuye. Rero ugutituka kw'imico kama murabona ko bufitanye isano cyane no guhonyangwa kw'amasezerano twadohotse ku ijambo twebwe nyine twiyemeje. Abaserukira abandi n'abatwara imigambwe n'imihari yitwaje ibigwanisho kuko koko twari mu Rwanda nta bandi rero bari kuza mu mwumvikano atarabo nyene bari bashamiranye. Ibi rero byose biri mu masezerano y'Arusha twaravyemeye none ko twabidohotse ko hari ikindi kiruta gutakaza akaranga k'abarundi gutakaza imico myiza y'abarundi nta ucumvira uwundi nta bufasoni bukihari aho tubona ari muri politike n'ahandi no gutukana no kugwizanya ubusa nta runani rukihari nta gufashanya nukuri biragoye ukubaha ijambo ry'uwundi nta bikihari.
tuzi neza yuko kera ukubaha uko umuntu avuga ni ikintu cyari gihambaye. Turazi twebwe twatiwe yuko hagiye umuntu avuze ati ndasavye ijambo, uwo ari we wese naho yoza yambaye nabi atagira iki, avuze ati ndasavye ijambo, nta burenganzira mufise bwo kumwima ijambo. Kirazira, byari muri kirazira, kuko ntubuzi iryo jambo ryari ryo, hariho ryo buri jambo ryo kugukiza. Utegerezwa rero kuryumva. Rero ibyo byose twarabitaye, uko ni demokrasi yitwa ngo ni demokrasi nshasha y'abazungu, nayo nyine ihagaze kuri ndasabye ijambo. Iyo turavye ibwirizwa shingiro bijya vya mbere byose tuvuga mu Gifaransa droits et libertés, byose ni ndasabye ijambo, byose. Uwo ari we wese, ari muto ari munini ari uwo ari we wese avuze ati ndasabye ijambo, mureka avuge, mwumvirize kandi umwishure. Rero amasezerano y'Arusha ni nk'uko twaba twarafashe ibipapuro byose byayo turabitabura tubita ahantu, hasigaye utuntu dukeyi gusa natwo nyene badukoresha nabi. Ibyo twari twiteze nuko koko abarundi baba bashinga ntahe, ntibadohoke ku ijambo, ntibihindukize mu ijambo, ntibabe abagabo n'iryo, ariko bagume ku ntumbero yo kuvuga ati twashize umukono ku masezerano yo kugarukana amahoro mu Burundi no mwumvikana. Ibijanye na reconciliation nukuri n'ubu navyo tubona, abarundi baracabirindiri. Turizeye ko ababijejwe bazogaruka ku mico nyayo, ku mico myiza, ku mico kama y'abarundi, tugasubira kuba abarundi. Reka ngaruke kwa Jeremy. Umurongo wa 27 uvuga ugusubiza iteka urwego rw'ubushinga ntahe. Ejo bundi baheruka kumenyesha ko mu Burundi bagiye kugarukira ibanga ry'ubushinga ntahe. Mbega twovuga ko boba bagiye kwibuka ico gisata c'imico n'akaranga? Nkamwe mushinga ntahe muzi vyaho hambere, nayahe makenga mwoba mufise kuri ubwo bushinga ntahe buvugwa bagiye kugarukana? Murakoze cyane ku kibazo kijanye n'ubushinga ntahe n'inarugurwa ry'ubushinga ntahe. Aho rero nibaza yuko koko imvugo ni nziza, ariko iyo mvugo sinibaza ko ishobora kujana n'ingiro. Niho makenga mfise, ariko ko byoshoboka nabyo sinobiharira gose, ariko reka mvuge nogaruka ku makenga jewe mfise kubijanye n'inanugurwa ry'intahe. Ayo makenga ava kuva batanguye kwatira mu kivunga bakabikabandanya gushika n'ubu uye. Yego nivyo byaravyiza akamaro kubera urwego rw'abashinga naye rwaragarutse, abashinga naye baratigwa, ariko naho nyenda bafisa. Ngeze rero kuri ibi byo novuga ko ari kunagura intahe. Bahera hehe imbe intahe? Abashinga ntahe ko babwiruza kuba ari abarundi bose biyumva ko ari abashinga ntahe. Mbega babwiriza kuba abafise ubuntu, ubwo buntu uno munsi bukaba ntibugaragara neza. Nuvuga muri abo bavuga yuko bagomba kunagura intahe. Sinibaza rero ko umuntu yoshobora gutanga icyo adafise. Icambere nuko
boba bafise aboba bagomba kunagura iyo ntahe nabo barabashinga ntahe. Sinzi rero ko leta igomba gukorana n'urwego rw'abashinga ntahe, ivyo oye bibaye bakagerageza byoba byiza. Naho nyene nukugaruka numva impisa amakenga ko ivyo bari bya bindi byo ku mafoto atari bya bindi vya kera byo gufata byo kurera umwana, kuko umwana yaregwa na se w'umushinga ntahe agakura agana intahe kugeza ashikire intahe. Aho rero sinzi rero ko bazosubira bakinjira mu banyagihugu bakaba umuco wa gishinga ntahe, bakagira novuga programa yo kwigisha umuco wa gishinga ntahe, akaba ari bo bakabyo bahera ko imbere yuko bahera kwatira, imbere yuko bahera gutora canke kugira igisinzi uko bazobigira. Ariko ikibuzo no munsi niyo ndero iva hasi iganisha umuntu kuba umushinga ntahe, iganisha umurundi kuba umushinga ntahe ho hambere. Nayo ibindi ngira ngo ushobora gusanga ari bya bintu byo ku mafoto abantu bafotore, ariko mu bikorwa ukabibura. N'ubu uye turiko turavugana abashinga ntahe barahari, ariko ibikorwa byabo bifise novuga ububasha bungana gute mu gihugu. Aho niho hari kibazo, nta bubasha bafise abashinga ntaho no munsi mu gihugu bwo gutuma igihugu gitekana, bwo gutuma igihugu gitumbera. Nta hantu biba banyuruza abantu bica, nta hantu hari impunzi zingana uku, nta hantu hari iki ushobora kuvuga ngo aho hantu harabazwa abashinga ntahe. No kuvuga ko abashinga ntahe muri ico gihe nta jambo baba bafise. Rero muri ibi bijanye no kunagura intahe, ikibazo nico, ubwo bashaka kwimbika neza na neza bategure umushinga ntahe kuva hasi gushika hejuru. Ibyo babishoboye jewe Yeremiya nk'umunyakaranga no koma amashi, ariko ndabisa amakenga yuko atabyo bazoshobora, kuko nta kuva hasi gushika hejuru simbona abashinga ntahe bijunja n'ijambo bashobora gushira mu ngiro ico gikorwa kugira ngo gishobore kuzana umusaruro mwiza. Reka mbe nakemye mabango ngaho tugira amahoro. Turacari muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano ya Arusha, ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa nanje Frank Espoir Ndizeye biciye kuri Westatu akaburungu remesha akaburungu net. Ndi kumwe n'abatumire babiri, mushinga nahe Jeremy Hatangimana, umwe mu banyakaranga dusanzwe tumenyereye mu gihugu cy'u Burundi, akaba kandi ari umenyesha makuru wa radio Igicaniro. Turi kumwe kandi na Dr Alphonse Rugambarara, inararibonye muri kahise ku Burundi, akaba kandi yaranarongoye ubushikiranganje bwo gwaruka inkino n'imico kama. Dr, uno munsi abatavuga rumwe na leta bama basemerera ko CNDD FDD iriko ibiba ugwanko mu gwaruka. Nta buntu bugihari, aho umwana kuva akiri muto bamwigisha kwanka no kwigizayo uwo badasangiye ivyiyumviro. Kenshi na kenshi bakabikora babicishije muri ico gisata c'imico n'akaranga. Mbega kuki abatavuga rumwe na leta batigisha nabone ugwaruka bw'u Burundi kugarukira umubano mwiza, kugarukira ubuntu, ubushinga ntahe nk'uko mwitorero Burundi babyigisha, ariko bikaguma kuri urwo rubuga nyene, ntibisohoke ngo bice mu mbyino, mu ndirimbo, mu tugenegene, mu dukino tuzi nka théâtre? Mbega ntibyokunda ko abarundi twigishanya tukibutsanya amasezerano ya Arusha tubicishije muri ivyo by'imico kama? Imico kama sutugenegene gusa, sugutamba no kuvyina, nibyo ni vyiza, ariko hariho amajambo akomeye twashize imbere: gukunda igihugu, ibanga, ubuntu, ubufasoni, ubushinga ntahe. Ayo n'amajambo yo kwigisha n'insiguro yazo, abana bagakura nk'uko kera bakura bazi kirazira, bazi urukundo rw'igihugu, bazi
ubuntu, bazi ubupfasoni, bazi ubushingantahe. Ibyo nivyo nifuje kubwira abari muri politiki ubu, kubwira abihaye kubera babikunda gukurikira iby'akaranga, abarabwa n'ivyo gisata cy'imico kama n'akaranga. Mumenye ko abarundi bari bafise imigani igana kariho. Iyo migani hariho abayegeranije. Mbega ni kubera iki tutofata ko mu mashuri imigani boza barayigisha kuko? Abarundi bari bafise ibintu byinshi byabafasha imibano ikaba myiza. Nituraba ingene twosubira kuyigisha. Ubu uguhiganwa kwabaye ukugwana koko, kandi kwigisha politike abana bakiri bato sivyo namba. Abana bakiri bato bakwiye kwiga imico myiza izobafasha ejo bageze muri politike kubahana, bakagira ubupfasoni, bagahana ijambo, bakamenya icyo ari cyo koko guhiganwa. Uguhiganwa si ukwangana, uguhiganwa si ukwangaza uwo mudasangiye ibi n'ibi. Uguhiganwa harimo cyane ukubahana. Akarorero muraraba mu mupira, muri sport ingene bigenda, byoba cyo kimwe no muri politike. Twubahane koko, twige imico yacu, tuyishire imbere, tuyigishe mu rwaruka cyane cyane. Abarundi basubire kuba abarundi basangiye akaranga k'umurundi. Ibi bashize imbere by'amoko n'ibindi, harakaranga umuhutu yisangije, harakaranga umututsi yisangije, atari ivyiyumviro abazungu badushizemo. Abo bose tuvuga ubu tubatandukanya ntibari basangiye Burundi. Ubu baracitayeho kumenya icyo ari cy'umurundi, naho bibabaje. Icyo bita mu Gifaransa conscience nationale ntayo bafise. Ukwiyumvamo ko mfise imico dusangiye nabo dusangiye kuba umurundi. Iyo mico itandukanye n'iy'umutanzania n'iy'umunyekongo, ivyo twarabihevye. Nivyo rero twari dukwiye kugaruka ko, nivyo amasezerano y'Arusha yadusavye muri izi ngingo zose namye mvuga. Twozigendera Uburundi bwogaruka mu mitima y'abantu, kuko Uburundi bwaragiye mu mitima y'abantu batari bake, cyane cyane abadutwara n'abahiganwa. Bagaruke koko ku Burundi. Murakoze.
niki wobwira abanyamico n'akaranga haba abarongozi b'ico gisata abakora utugenegene abakinyi eka uwo wese arabwa n'ico gisata c'imico kama tutibagiye abarundi bose muri rusange guhiganwa so kurwana kugira ngo ivyiyumviro n'intumbero ya politike washize imbere abarundi boyumva bakayitora. Icyo rero twubahanura nuko twosubira inyuma gatoyi tukumviriza abakera bacu tukaraba imico myiza nk'uko tubivuga muri uwo murongo 26 imico kama myiza ya kera tukaraba yuko yodufasha muri ibi bintu bishasha abazungu batuzaniye tutagihakana yodufasha kugira intumbero ya politike yo gutunganya igihugu intumbero nziza. Mu gusozera kino kiganiro mushinga ntaye Jeremy twisunze akamaro k'imico kama nakaye kajambo bubwira abadukurikira uno munsi ko tuma uburundi bwongera bukaba uburundi bw'amata n'ubuki niki politike y'igihugu yokora mu gisata c'imico kama cyo tuma haba ukunywana mu barundi. Kakabazo no kishura mu majambo makenya ubwa mbere nuko abarundi bomenya bosubira bakamenya bagasubira ku muco wa kirazira. Iyo abantu iyo bavuga ngo kirazira babigarukiriza hagufinya bakumva ngo n'umuco ngo na karanga gasanzwe oya sakaranga kadasanzwe. Nuko kumenya uti mbega uburenganzira bwanje bugera hehe ubwundi nabwo bugera hehe tubana gute bimeze gute n'icyo kirazira ubwa mbere nukumenya ko ugaruka kuri wa muco w'ubuntu ukavuga uti jewe uburenganzira bwanje nubu siniba sinica singiriki kuko ico utifuza yuko bakugirira kirazira kukigirira abandi ni kuki urenganya abandi ni kuki ukumira abandi mu butegetsi ni kuki wiba ni kuki wica ni kuki ukora ibyo bintu byose bigaruka kono na wa muco wa kirazira niho hagaze ubuntu bw'abarundi. Rero jewe akajambo nobwira abarundi nuko bomenya bati iki kintu kirazira noneho umuntu ntarenze umuziro ikintu abarundi babona yuko ari kishobora kubabangamira uyo muntu bakamuhana bisunze amategeko bakamuhana bakamuhanura. Uko niko Burundi bwiyubatse kandi batamurenganije kandi agaheza akabona yuko bamuhanuye ntibanamuhanye bamuhanuye igihano nikibi cyo kuvuna kikaba igihano cyo guhanura. Ibyo rero nivyo nibaza yuko abarundi bomenya kumenya umuco wa kirazira nukugaruka kuri yami bwa buranga bwiza twavuga bw'ubuntu bw'ubushinga naye bw'ubutore. Ibyo nivyo byonyene bishobora kubaka igihugu kuko Arusha baranditse bandika ibintu byiza amasezerano y'umwe baranditse bandika ibintu byiza. Ni giki cyatumye uno munsi igihugu kiba kiri mu kaga gutyaye nuko habuze uwo muco wa kirazira kuko ntibigeze basinya hanyuma ngo babishire mu ngiro. Nukuvuga ko barenze kizira abatashize mu ngiro amasezerano y'Arusha ntibashire mu ngiro amasezerano y'ubumwe bw'abarundi barenze kizira kuko bari bavyemeye barabisinya. Ubumwe bw'abarundi bwo bafata nk'indahiro nukuvuga ko nta murundi arenga ku ndahiro yavuze nta ubose umuco. Rero nimba byaracitse bikamera no munsi nuko uwo muco wa kirazira wo kubaha icyo mwasezeranye n'abandi wo kubaha ijambo watanze uri umuntu w'umushinga ntahe w'umurundi aho niho havuye amabi yose turiko nejo tutahagarutse ayandi mabazo wovuka kuko ibihe bihibindi amabi rero azovuka niyo twabandanya twirengagiza uyu muco wa kirazira twirengagiza ibituraba twirengagiza
ibyubahiriza abandi kugira ngo tugaruke ku buntu dutandukane n'ibikoko biramahoro. Ndabashimiye cyane mushinga naye Jeremy Hatangimana, nizera ko no hanyuma muzotwitaba. Nije ndabakengurukiye cyane, nejo bundi nimwaba munkeneye ndahari cyane muri iki gisata cy'imico kama, kuko ni gisata nabayemo kandi kinshika ku mutima. Rero sinoshobora kureka guterera kugira ngo iki gisata gitere imbere, na cyane mu ntumbero yuko igihugu cyacu cova mu kaga kirimo. Ibyo rero sinoreka kubikora. Nije ndabashimiye rero, murakarama murakagwira. Reka ngire ko ndabashimire namwe mushinga ntahe Dr. Alphonse Rugambarara, nizere ko no hanyuma muzotwitaba. Murakoze cyane, ni byiza ko muzobyifuza, muzokwama ndabitaba. Murakoze. Reka ndabashimire mwese mwariko muradukurikirana. Bino biganiro mubikurikirana biciye kuri wezi3@remesha.net no kuri wezi3@itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube mukandika Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter Itorero B. Mufise ico muterera canke mushaka kubaza mudatahura ku masezerano ya Arusha, mwotwandikira muciye kuri email ndizeye87@remesha.net. Ndashimiye abadufashije kugira ano majwi abashikire. Frank Espoir Ndizeye nariko ndabashikiriza kino kiganiro, ndabikabanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibukanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi, mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. 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 Remesha ku munsi wa kabiri.